yarose monetization mu kwezi kwa kane acayinjiza amadolari hafi 10 uva amadolari 9 n'ibice hejuru. Mu kwezi kwa gatanu acayinjiza amadolari 37 n'ibice hejuru. Mu kwezi kwa gatandatu kwaheze yinjije amadolari arenga amajana 2 mu mafaranga y'amarundi arenga umiliyoni n'ibihumbi majana hejuru. Mu bintu nababwiye byo shobora guhindura miliyoneri cyangwa multimiliyoneri harimo crypto money na social media. Muri mandangiye gusangiza ni umu content creator yakoze akora ubushakashatsi ariga aratahura aramenya ivyo arimo niyo karaja ariko vyamuhinduye miliyoneri. Reka nagusangiza no ntahe yafashije irankura ku mutima bituma yanyongeye ingufu zo gukora cyane nawe ndazi niba yumviriza ukabona ingene no mu content creator yakoze biraza kukongera intege kandi bigukuremo ibifungu biri mu maso umenye ivyo urimo niyo uri kuraja video nibindi ariko birangira afise konte mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2021 niho yaciye atangura gushira ko video za mbere acashira ko video 9 mu mwaka wose bivuze ngo yabikorana n'akazi yabikora yiga ataramenya ivyo arimwo kumenya gukora video kumenya kuzidownloadinga kumenya kuzishirako kumenya gukora content zitandukanye acakora video 10 aronka aba subscribers majana 396 aca birangira umwaka wa 2021 akwije ico twita watch time amasaha majana 721. Aho ni mu gihe yasabwa kuba yakwije aba subscribers 1000 na watch time ingana n'ibihumbi 4. Umwaka wa 2021 uburaheze yinjije ubusa mugabo afise subscribers majana 396 n'amasaha majana 721. Mu mwaka ukurikira ntiyacitse intege. Umwaka wa 2022 warangiye akoze video 17 birangira akoze live kumwe na nabivuze ati kola live 10 nuno munsi twamye kuri live birangira arose subscribers 1838 bice birangira muri ya masaha n'undi atayakwije ngo aronke monetization byarangiye akwije amasaha 3577 ariko yinjiza n'ubundi ubusa. Mu mwaka wa 2023 naho yameze nk'usubira inyuma gato kuko yaciye akora video zitandatu yongera akora live 4 aca arasubira inyuma ku masaha mugaba followers bava ku 1838 bagaruka 2680 amasaha nayo nyene yarasubiye inyuma yavuye ku 3577 acaja ku 2259 n'ubundi birangira yinjije ubusa kubera ntiyari bwakwize watch time nubwo yari yakwije abasubscribers 1000 basabwa yari yabarengeje ariko watch time ari byo 4,000 ntiyari bwabishikane. Uyu mwaka rero cumubera isomo reka turabe umwaka wa 2024 rero ari naho yatanguye gukora ibitangaza rero. Mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa mbere urabona ko yinjije $4 n'ibice 4. Iri $4 n'ibice 4 rero ntiyari bwakwize monetization iri full ni hahandi uba urose sabone urose abonema canke subscription umuntu akunda content zawe ashobora gusupportinga mu buryo canke buriya. Mu kwezi kwa kane urabona ko yaramaze kugira kuba subscribers barenga 3000 n'amasaha 3000 ntiyari bwakwize full monetization ni kuvuga yarafise ya indi subscription. Aha niho rero yarose support igira ku madolari 9. Mu kwezi kwa gatanu acarashobora kuba yorenza amasaha 4,000 asabwa yaramaze kurenza aba subscribers 3000 ararengeje amasaha 4,000 muri uko kwezi nyine yacinyiza amadolari 37 n'ibice hejuru. Mu kwezi kwa gatandatu yaciye yinjiza amadolari arenga amajana 2 kuvuga ngo miliyoni n'amajana hejuru w'amafaranga y'amarundi. Aha mu kwezi wa gatandatu tuvuge yuko hari mu gice ca mbere cy'umwaka. Reka ndakwereke ingene yabandanije yinjiza amafaranga mu gice ca kabiri cy'umwaka 2024 ndakwereka amafaranga yinjiza mu 2025 nahageze no munsi muri 2026 bino bintu biraza kuguha icigwa. 2025 niho yavuze yuko yaciye aheba akazi yakora aho muri ico gihe yaramaze kurenza 30 by'aba subscribers yarashobora kukwiza watch time 100 by'amasaha aho mu kwezi kwa mbere muri 2025 yinjije 1597 n'amadolari mu marundi ashika hafi imiliyoni 9 z'amafaranga y'amarundi aho sinza abayakorera ku kazi uko baba bangana mu Burundi. Mu kwezi kwa kabiri yarageze kuba subscribers 41 aho yaciye akorera 2776 aya mu mafaranga y'amarundi aza kurenga imiliyoni 15. Mu kwezi kwa gatatu yaciye agera kuba subscribers barenga 45 aho yaciye arenza ahembwa 2,228. Mu kwezi kwa kane yarageze kuba followers 56 aho yaciye ahembwa 3,512 by'amadolari ni kuvuga ngo imiliyoni zirenga 19 z'amafaranga y'amarundi.
mu kwezi kwa gatanu yarageze ku ba subscribers 63 aho yacenjiza ibihumbi 2,780. Aya mafaranga ararenga imiliyoni 17. Mu kwezi wa gatandatu yaciye ku ba subscribers 75. Urabona ko yaraduga ku ba subscribers, ariko amafaranga hari igihe aduga n'igihe amanuka bivanye n'ubwoko bwa video aba yakoze n'abaziravye na video yashizeko uko zingana. Kandi murabona ko nta na video nyinshi yashiraho, aho bigaragara yuko yashiraho video mu kwezi ziri hagati ya 8 na 10 ku kwezi. Aha rero mu kwezi kwa gatandatu yageze ku ba subscribers 69,800, acahembwa muri uko kwezi 2,641. Aya nama miliyoni y'amarundi arenga 15. Mu kwezi kwindwi yaciye agera ku ba subscribers 75,000, acenjiza 2,400. Aya ufatiye kuri simire aza kurenga imiliyoni 14 z'amafaranga y'amarundi. Mu kwezi k'umunani yarageze ku ba subscribers 80,000, aho yacenjiza 2,300 by'amadolari. Ni naya ari mu bihumbi 13 hafi na 4 bya ari mu miliyoni 13 hafi 14 z'amafaranga y'amarundi. Mu kwezi kw'icenda yarageze ku ba subscribers 83, aho yaciye yinjiza amadolari 1,975. Aya mu marundi ufatiye kuri simire araza kurenga imiliyoni hafi. Mu kwezi kw'icumi yarageze ku ba subscribers 86, aho yaciye yinjiza amadolari 2,300. Aya arenga gato miliyoni 17. Mu kwezi kwa 11 yarageze ku ba subscribers 89, yacinjiza 2,287. Aya mu marundi arenga miliyoni 15. Mu mwaka muri uyu mwaka nyene mu kwezi kwa 11 yarageze mu kwa 12 yarageze mu bihumbi 93 by'aba subscribers, aho yaciye yinjiza amadolari 2,221. Aya avugira mu mamiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Muri 2026 rero ubu yari kavuga yuko akwijije ibihumbi 100 by'aba subscribers, aho mu kwezi kwa mbere kwa 2026 yinjije yarageze ku ba subscribers 98, akaba yinjije mu kwezi kwa mbere madolari 2,496 mu marundi agera mu miliyoni 17. Mu kwezi kwa kabiri yarageze ku ba subscribers ibihumbi 101,600, aho yacenjiza 1,896. Urumva yuko mu kwezi kwa gatatu nabwo yarageze ku ba subscribers ibihumbi 103, aho yaciye yinjiza 1,739. Bivuze ko uko yaduga aba followers ntabwo bisigura ko ariko yadugije uko yaduza aba subscribers ntabwo bisigura ko ariko yaduza amafaranga. Byaca bivana n'iki na video yakoze hamwe na n'ubwoko bwa video yakoze hamwe n'abaziravye. Nkuko nabivuze video ziza kwinjiza amafaranga menshi bivanye n'abaziravye, bivanye na video wakoze uko zireha hamwe n'abaziravye ibihugu bari barimwo. Ibi rero bigombye kuvuga iki? Ibi nibitakwigisha uzobura umupfu. Babandi bakunda kuza kuri izo mbagurukana bumenyi bagatukana yuko imbagurukana bumenyi zito guhindura millionaire canke multimillionaire, nibasubire bavuge twumve. Ibi ndabizanye kubera iki? Ndabizanye kubera yuko nabonye kuno kwihangana no muntu yagize, ncasanga abantu benshi bananirwa kubera ukutihangana. Baza bibaza yuko baje kuyora amafaranga ya gusa, akaza yibaza yuko yuguruye konti ya Facebook canke ya YouTube biba biheze. Oya, ahubwo akazi karatangura, hakabamwo kwiga, hakabamwo gukora, hanyuma hakabamwo kugumizako, hanyuma rero ukabona gushikira amafaranga. Baze ko mu mwaka wa 2020 ari watanguye kubigirira ubushakashatsi, arabirondera, agira research, ararondeza, agira ubushakashatsi butandukanye, arabimenya maze umwaka kurangira yuguruye konti ya YouTube. Mu mwaka wa 2021 atangura gupostinga ariko ntiyaronka monetization. 2022 arapostinga ariko ntiyabona monetization. Eka na 2023 yarabandanije ariko ntiyabona monetization. Yagiye kuronka monetization mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa kane. Uwo mwaka ucurangira yinjije amadolari arenga 6,200. Bivuze ngo imiliyoni 36 z'amafaranga y'amarundi. Mu gihe arose monetization mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2024 yamaze imyaka 3 ariko aravyiga abikora postinga gwana bukebuka asubira duza mpaka birangira arose monetization. Mu mwaka wa 2024 yinjije miliyoni 36 z'amarundi, nuvuga ngo ibihumbi 6,200 by'amadolari. Mu mwaka wa 2025 yaciye aheba akazi yakora, aca bikora nk'akazi, acakora content nk'akazi kiwe. Ari natwe amatuvuga tuti ntuheba akazi, ngugiye muri content, ngugiye kuba mu content creator utarabona umusaruro, imbuga zawe ziko zirakwinjiriza. Ico gihe rero amaze kubona ko biri serenje mu 6 by'amadolari, aca aheba akazi abikora nk'akazi. Muri 2025 aca yinjiza ibihumbi 28,400 arenga by'amadolari. Mu marundi ni miliyoni zirenga 168. Mu mwaka wa 2026 ari nahageze yakava kwa kujihumbi 100 by'aba subscribers. Kugira mu kwezi wa gatatu naho yakora ino video nabonye yashituye ikanyongera intege nyinshi.
yinjije kugira mu kwezi kwa gatatu kuva mu kwezi kwa mbere 2026 yinjije 6,100 by'amadolari, aho ni mu mezi 3 gusa. Uteranije n'amafaranga yose yinjije muri 2025 yahevye akazi n'aya mezi 3 yo muri 2026 aho naboneye ino video, hamwe no muri 2024 kuva mu kwezi kwa kane, uteranije n'amafaranga yose urabona ko aza kwababa canke arenga gato ibihumbi 40 by'amadolari, mu marundi ni 240 millions. Urumva ko ari mu myaka 2 itaza kuzura neza. Aya mafaranga n'abakozi bangahe bakorera abandi bashobora kuba boyakorera mu myaka 2 idashika. Dufate yuko mu mwaka yakoreye ibihumbi 20 by'amadolari, mu marundi ni 7 millions. Ku kwezi bisigura yakorera 12 millions. N'abakozi bangahe bakorera abandi bashobora kuba bokorera 12 millions mu kwezi. Narabivuze, muravuze induru muri commentaire. Social media, cryptocurrency, ibi bintu twarabibonye ko bishobora guhindura millionaire canke multimillionaire mu myaka iri imbere, mu gihe uri umuntu yiga udusha, mu gihe uri umuntu afise patience, ugakora cyo twita hard working, ukaba mu hard worker, ukaba umuntu akora cyane, birashoboka ko ushobora kuba millionaire ou multimillionaire biciye muri social media canke cryptocurrency. Tuzozana izindi ntahe mu vya social media, Facebook, TikTok, YouTube, hamwe no muri cryptocurrency tuzane ama successful story. Uzocubona yuko ivyo twavuze ko ari byo bishoboka. Ariko kuri babandi bameze nk'ibihunda baza biruka bibaza ko baje gutora amafaranga ya gusa kuri Facebook no kuri YouTube no kuri TikTok no kuri Instagram, abo ntibarimwo. No muri crypto babandi bihuta bashaka amafaranga yihuta je yiruka, mwebwe ntimurimwo. Reka nakubitsa yuko nimba utarakora follow canke suivre arakanya keza kubikora. Laba ahantu handitse suivre canke follow uhafyondeko, hanyuma uje kuri YouTube wandike Never Give Up TV info, wandike iryo jambo uza gucubona YouTube yacu, uce ufyonda subscribe, hanyuma uza kubona ahantu hameze nk'akengeri ugafyonde ko uza kubona ijambo ryanditse tute, urifyonde kugira uzokamubona video mu bantu ba mbere. Ivyo bizogufasha iyo dufise ko video ndende dushisha kuri YouTube, bizogufasha ko dusangira nawe inyigisho mu bantu ba mbere kubijanye na Facebook monetization hamwe na cryptocurrency canke amafaranga dafadika canke muri rusangi blockchain technology. Thank you very much. This is Mr. Never Give Up.